Bonjour. Bonjour. Reka tubereke uko umuntu ashobora gucreate konte ya Zoom maze azoza arakoresha Zoom, okay? Murabona biragusaba yuko ubanza guteresha application ya Zoom, mwese murayibona ni iyi, okay? Ucifyondamwo, okay? Ucifyondamwo, umaze kuyifyondamwo urabona ahantu handitse ngo s'inscrire. S'inscrire ni mu gihe we uba utayifise, okay? Hano so connect naho ni mu gihe uba usanzwe ufise konte. Hano kuri participer à une réunion urashobora kwinjiramwo muri réunion ata konte ufise, ariko mwese mubanze mugira amakonte. Uca kuri s'inscrire kuri Zoom, hama ukashiramo année de naissance, reka nshiramo 2000, hama continue, okay? Tushonda ahanditse ngo continue avec Google. Continue with Google. Okay, aho naho mbere ushobora guca cyangwa naho ukaca ushiramwo email yawe. Ukashiramo email ngaha, ukandikamo email yawe ngaha, mugafyonda kuri continue. Maze gufyonda kuri continue ucurindira aca baguha code muri email. Ugenda gutora code muri email. Okay, ubu urabona ko bampaye code muri email. Ngenda kuyitorayo, okay? Urabona ko hariyo code bampaye ya 60 okay? 60 75. Urabona ko ndayishizemwo baca baranyemerera, okay? Hama nom de la famille nkabishiramwo, nkavuga nti nitwa Rafiki. Okay, de la famille nkavuga nti nitwa Nitunga. Okay, mode pass nkashiramo mode pass nyine yiwanje nyine nishakiye. Ana dufate mode pass ndashobora kuvuga uti ona jewe nkavuga nti wane Burundi 2. Okay, iyi nkayigira mode pass. Nkaja fyonda kuri créer un compte. Iyi muriko murayibona cyayiborohera abandi bavuga ati none Zoom je no bigenza gute, bica bigenda gute, etc. Hama nkafyonda kuri enregistrer canke pas maintenant. Nkafyonda kuri pas maintenant. Okay, nkafyonda rero kuri connect. Ndayi connect na Google. Connect ari Zoom yo ku machine, uci connect na Microsoft. Okay, imaze kuyifyondako. Okay, musanzwe mba nahejeje ico cankora ngaha ku adresse. Ica fyondamo ngaha kuri adresse nkashiramo ya email. Okay, nakoresha nkashiramo na ya mode pass nagize rimwe. Hama Burundi 2 aca fyonda kuri sign in. Rero maintenant ndashitse muri Zoom. Aha mba nihereje ngaha. Mba nihereje ibijanye na Zoom, mba nabihejeje ngaha. Okay, Zoom ngaha nahejeje kugira konte muri Zoom. Rero mu gihe rero jewe ngomba kugirisha inama ngenda muri Zoom hinjiramo. Okay, hinjiramwo hama cyafyonda ino handitse ngo nouvelle diffusion. Murahabona ino hejuru hari ngo nouvelle diffusion. Cyafyonda ko hama afyonda kuri commencer une réunion. Mu gihe nabanje gushira mwaka mba nagomvye ko umuntu yinjiramo aze kubanza gushira mu bino biharuro, ariko mu gihe ndagakuyemo mba nagomvye ko umuntu yinjiramo uko nyene. Hama commencer une réunion cyafyonda ko. Okay, mba maze gushika muri Zoom. Ubona. Okay, ico nca nkora cambanza nkafyonda ngaha kuri démarrer hari akamenyetso ka video. Hama ngaha kuri réactiver also hari akamenyetso kijwi. Ngomba gutanga link cyangwa mfyonda kuri participer, nkatora link nkashonda kuri invite.
hama nkamanuka hepfo nkakopya link d'invitation akaba ariyo mpa abantu gutyo. Ngomba guparitaja ecran cyangwa kuri partage ndakika ngaha cyanda kuri partage hama nkafyonda kuri ecran acha fyondako nkaba ngize partage. Ngomba guhagarika inama fyonda n'uruguru handitse fin fyonda kuri quitter une réunion jemba ndayivuyemo bwanje cyangwa nkagira nti mettre fin la réunion pour tout hamba ngomba yuko bose tuvanako ndabikuramwo bose ko ni kumuntu akoresha Zoom. Ariko mu gihe jewe ari undi muntu ampaye Zoom ampaye link ya Zoom wewe ninjira muri link gusa canshikira mu ivyo wundi muntu yateguye gutyo ko ni kumuntu akoresha Zoom. Okay.